Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kumwe na Evangeliste Ndashimiye Patrick. Bavandimwe ndabifurije gushishikara kumva ijambo ry'Umwami. Ijambo ry'Imana raryoshye rwose. Dusangire ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Rusi. Rusi ni umukazana wa Naomi. Naomi yari umugore wa Elimeleki. Elimeleki na Naomi hari ikintu kimwe bakoze kitabaye cyiza kuva i Betelehemu. I Betelehemu ni ahantu ho kutava. Bavuye i Betelehemu ahantu y'Imana nzima, bahungira i Mowabu. Bashitse i Mowabu bagira ibibazo bitandukanye. Naomi afashe umugabo n'abahungu biwe bari bamaze gushaka, barimo umukazana wundi witwa Oropa na Rusi. Rero igitabo cyitiriwe Rusi shaka kuvugamwo imirongo mikeya yakoze ku mutima waje uyu munsi. Ntangiriye ku murongo igice cya mbere murongo 15. Haravuga ngo Rusi aramwishura ati yishura nyirabukwe yamwinginze, arababwira ngo umugabo wanje yapfuye, abahungu banje bapfuye, subiye iwacu, namwe rero nimusubire iwanyu. Umukazana umwe witwa Oropa aramusezera, aramusoma. Rusi we arashishikara. Bene data, gushishikara ni ikintu cyiza ku bana b'Imana. Ndakwifurije ibyo ukora byose shishikara, tucika intege. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga guheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariko nzoja, kandi aho uzorara ariko nzorara. Ihanga ryanyu rizoba ihanga ryacu, Imana yawe izoba Imana yacu. Haleluya. Ndakunda kano gafraze kanyuma. Imana zo kuba Rusi i Mowabu basenga ibigirwamana, basenga ibiti. Ariko maze kurongorwa muri uyu muryango, abona nyirabukwe basenga Imana nyamana. Imana ze Mowabu barazoza, barazanikira, barazigira guti. Aritegereza Rusi, aravuga ngo bano bantu bafite iyindi Mana yo mu ijuru. Rusi afata ingingo nziza, arabwira inabukwe, aramubwira mu by'ukuri. Nyirabukwe kandi ibyo yamubwira byari kuri. Sinzorongorwa ngo mzare umuhungu umurindire azokubira umugabo. Oya, subira iwanyu. Rusi ayamubwira aya majambo, aramubwira ngo reka kunyinginga kuguheba ngo noye kukurikira, kuko aho uzoja ariko nzoja, kandi aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryanyu rizoba ihanga ryanje, Imana yanyu. Kuva uyu munsi Imana zacu zibigirwamana ndazivuyemo, ngiye ku Mana nyamana. Haleluya. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe uhora barakabimpanira, kandi birushirije ninagira ikizotandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye ko amaramaje kujana nawe arahora. Yarabonye kwihamarama. Oh, haleluya. Mureke babwire, mureke tumaramaze gukurikira Kristo Yesu. Uyu mugore yaramaramaje ku rugezo rutangaje. Mureke tumaramaze, kuko kumaramaza kwacu gukurikira umwami wacu harimo umugisha wacu uri imbere. Haleluya. Murongo wa 19. Nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwa baduka, abagore barabazanya bati mbega uyu yoba ari Naomi? Naomi arababwira ngo ndi Naomi, ariko ntimunyite Naomi. Ndi mu rurazi, narahuye n'ibibazo, narahuye n'ingorane, narahuye n'ibintu byinshi. Umugabo yarapfuye, bajya abahungu babiri nakuye hano barapfuye, nagarukitse mu bibazo. Haleluya. Ariko hari umwana wavuze ngo ntazontika, aho zogwa niho nzogwa, aho zorara niho nzorara. N'umunyamowabukazi. Umunsi umwe ngo bicaye mu nzu wabo, ngo arabwira nyirabukwe ngo mabukwe, ndeka ngende ndabongirira ubuntu. Igice cya kabiri umurongo wa 2 aravuga ngo Rusi umunyamowabukazi abarira inabukwe ati ndekura ngende mu itongo, tore udusigazwa, kurikire ndabongirira ubuntu. Aramwishura ati genda mukobwa waje, kurikire ndabe wongirira ubuntu. Ndakunda iyi phrase, kurikire ndabe wongirira ubuntu. Ashitse Imana iramurongora neza mu murima wa Bowazi. Ntiyagenda mu murima w'abandi, imurongore mu murima wa Bowazi. Bowazi ntabwo yahoraza mu murima iminsi yose. Oya, Bowazi ntiyaza kenshi, ariko umunsi Rusi yaje, Bowazi ngo yiyumvamo ko yoza kuraba abakozi. Umurongo 8. Maze Bowazi abwira Rusi ati, aramubaza ngo ese uri wa mukobwa? Ndi wa mukobwa wavuye hariya. Aramubwira ijambo, aramubwira Bowazi ati
urumva mukobwa wanje, ntuzugire uwundi murima uzotororamwo, kandi ntuve hano, ariko ugume hano hafi y'abigeme bacu. Ubuzima bwa Rusi burahindutse, yahuye na Bowazi, ubuzima burahinduka. Haleluya. Murongo w'icumi aravuga ngo yicisha bugufi Rusi arunama, ashika hasi aramubaza ati, niki gitumye ungirira ubuntu ukambabara kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramwishura ati, banyiganiye ineza yawe. Haleluya. Bene data, mureke mabwire, nsomye hano hantu muri buno buzima uzogwana ukora icyiza. Ineza yawe ukora uno munsi, hariho abana bawe bazoyisarura, bazoyimbura. Uzogwana ugira neza. Bowazi ikintu cya mbere yabwiye Rusi, banyiganiye ineza yawe. Mbega nihe neza uri kurakora uno munsi? Nihe neza abantu bishimira kuri wewe? Nihe? Banyiganiye ineza yawe. Haleluya. Ibyo wakoreye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi ko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu ihanga utaruzi. Umurongo wa 12, uhoraho kwishure. Haleluya. Umuntu wese akora ineza, hariho umunsi wo kwishurwa n'uhoraho. Nakubwire, wowe ukora ineza, umuntu wese akora ineza, hari umunsi wo kwishurwa n'uhoraho. Hari umunsi wo kwishurwa n'uhoraho. Hari umunsi uhoraho azo kwishura ineza. Aramubwira ngo, amubwira ijambo ryisa, uhoraho kwishure ibyo wakoze, uhabwa impera ishitse n'uhoraho. Hari umunsi uzohabwa impera ishitse. Ibi Rusi ntabyo yarazi, ariko hari umunsi yarashishikaye, yabwiye nyirabukwe, yamugiriye neza, ntiwopfusha umugabo n'abahungu hama tugureke uje mu gihugu cyanyu wenyine. Oya, zojana nawe. Umva, n'imana ziwacu ndazihebye, n'ubwoko bwacu ndabuhebye, kandi aho uzogwa niho nzogwa. Haleluya. Icyo yakoze, umviriza rero. Bowazi aramubwira ngo, uhoraho akwishure, uhoraho akwishure ibyo wakoze, uhabwa impera ishitse n'uhoraho Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Uhabwa impera ishitse. Haleluya. Hari neza wakoze, uhoraho agweze impera ishitse. Yamubwiye ngo uhabwe impera ishitse kuko wahungiye mu mababa y'Imana yacu. Yesu aguhezagire cyane. Murazi ko Rusi ari wo yaje kuba mu gisekuruza cya Yesu. Rusi, abanyamahanga natwe. Haleluya. Abantu batari bazi Imana, Yesu yaritegereje Rusi. Rusi akivuga ngo Imana yawe, ariza Imana yaje, ubuzima burahinduka. Haleluya. Kugeza igihe natwe Rusi abanyamahanga ari mu gisekuruza cya Kristo Yesu. Ineza ukora uzoyishurwa, kandi uzoshurwa. Yamubwiye ngo uhabwe impera ishitse n'uhoraho. Impera ishitse n'uhoraho iyo wahungiye munsi y'amababa y'Imana y'Isirayeli. Haleluya. Gushishikara kwa Rusi kwamugejeje ku gisekuruza cya Yesu. Ibyo dukora byose dushishikare, tureke gucika intege. Haleluya. Dukora ineza bavandimwe, dukora ineza muri buno buzima bwacu bwa misi yose. Umwami Yesu iyo neza azoyitwishura, azoyitwishura. Hari umunsi umwe uzohura na Bowazi. Haleluya. Rusi ntiyarazi ko guhura na Bowazi, ariko Imana yaramubwiye ngo, Imana igitondo kimwe ubuzima bwarahindutse, ahura na Bowazi, ubuzima bwiwe burahindutse. Ngo atashe, Nawomi yaramubajije ngo, mbega ko wazanye ibintu byiza mukobwa wanje, ni gute wabikuye? Aramubwira ngo Imana yashikanye mu murima w'umugabo witwa Bowazi, niwe wangiriye gutya. Naho maramubwira ngo, Bowazi nuwo mu muryango w'umugabo wanje, nuwo mu muryango w'umugabo wanje, uzokurikiza ibyo yakubwiye. Bavandimwe bakunzi b'ikiganiro ijambo ry'umunsi, dushishikare. Haleluya. Hari umunsi uzohabwa impera ishitse n'umwami wacu. Data, turagushimiye cyane, uduheze uyu mutima wo gushishikara, uduhe uyu mutima wo gushishikara. Haleluya. Ineza, umuntu wese ukora ineza uri kurumviza kino kiganiro, umwibuka umuhezo umugisha amahano. Haleluya. Bowazi yabwiye Rusi ngo, baniganiye ineza yawe, baniganiye ineza yawe, bambwiye ineza werekaniye. Mbona ko ari ikintu kidasanzwe. Uhabwa umugisha n'uhoraho, uhabwa impera ishitse ku neza werekanye. Data, umuntu wese uri gukora cyiza umuheza impera ishitse. Ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu umwami wacu.
amen.